konkereza aho acaja kuzana mama wiwe yamuvyaye. Haleluya. Baca batangura konsa Mose, nyina mwonsa ahembwa, kandi yari umwana wiwe amwonsa ahembwa. Bwana asifiwe sana. Ahembwa. Ndagomba ngo Imana itangure kuguhemba, tangure kuguha impembo y'ibikorwa byawe, y'imirimo cyawe. Uwo bari bataye batangura kumuhembegwa akiri uruhinja. Abarundi baciye umugani ngo ubuza gusha buratagata. Batangira kumwonsa bahembwa. Ariko ijambo nshaka kuvugamo niri, nyina wiwe ari karamwonsa yahora atongera kwibera akamubwira ngo mwana, nubwo ndiko ndakonsa nakonsa nk'utari mama wawe, ndi nyoko. Niwamara gukura uzutabara ubu bwoko bw'iwanyu, uzugira ikintu ukoze kuri ubu bwoko bw'iwanyu. Haleluya. Aragenda arakurakurira ibwami, kumbura hari igihe yari yigeze byashyize akibagira, ariko igitondo kimwe Bibiliya ivuga ngo arivuganya ngo reka nje kuraba ubwoko bw'iwacu iyo bugorewe, nje kuraba bene wacu ahantu bagorewe. Nanjye nagomba ngo ijuru ikora ikintu rihagurutse umuntu abura amahoro ku bwawe, avuga ngo reka nje kuraba naka ahantu agorewe, nje kuraba igisagara agorewemwo, nje kuraba ahantu haruhiye, nje kuraba ahantu amaze igihe, ngo gende kuraba bene wawe. Haleluya. Hagira umuntu ahaguruka ave mu bibanza bikomeye ari hejuru avuga ngo ngira nje kuraba bene wacu ahantu. Haleluya. Kandi agenda kubwira ngo urafise abiwanyu, ahubwo gusa Imana nirabahagurutse umutima wabo, umutima wabo ntirawuvyura. Ariko isengesho tugiye gusenga k'uyu munsi rigiye kubabuza amahoro, rirabuza gusinzira. Bahaguruke baze kukurondera mu izina rya Yesu Kristo. Ngo aragenda aja kwitegereza abiwabo, abona umuheburayo ariko arakubitwa n'umunyegiputa. Aravuga ngo agasuzuguro sinshobora kukemera jewe. Hari abantu Imana igiye guhagurutsa bagukure kagasuzuguro kose mu izina rya Yesu. Bagukure kagasuzuguro kose. Aravuga ngo akagasuzuguro ubwoko bw'iwacu busuzugu sinshobora kukemera. Erega nawe uri mu gasuzuguro, ariko harakenewe umuntu abura itiro, areke gusinzira, abura amahoro makaje kukurondera hari yuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngo aramufata aramwica. Niba umudayimoni yaguhagazeko, Imana ihagurutse umuntu, Imana ihagurutse marayika, na mana data ihagurutse marayika yica ico kintu cose cishe vyawe nawe mu izina rya Yesu. Icagukira ikindaze kikagukandamiza, Imana ihagurutse umuntu mu bushobozi bwayo bwose. Ni ihagurutse umuntu. Mose avibwami agendera bene wawe. Aho ahuri urakeneye umuntu akugendera. Nari mvuze ngo urakeneye umuntu akugendera, urakeneye umuntu ari mu gihugu cakure akwibuka. Haleluya. Haleluya. Ige nari ndi mu minsi y'ubukwe nitegurira ubukwe, Imana yigeze kubuza amahoro abantu babiri. Haleluya. Bari he Canada, irababuza amahoro. Nanje naburaniwe ndiko ndasenga, irababuza amahoro bajina. Baravuga ngo Olivier ko yadusengeye. Haleluya. Umwe yararondeye visa imyaka 8, ndamusengera visa iracamo aragenda. Biba mwibanga nta nuwabimenye ko namusengeye. Ari ibintu wakoze nta nuwabimenye ko wigeze usenga. Hari ibikorwa byiza wakoze nta nuwamenye ko wigeze ubikora. Ariko nagenda kubwire ngo vyaranditswe. Haleluya. Baravuga ngo twomukorera iki nako yatugiriye neza. Si je nawe nabagiriye neza, ariko ni Kristo Yesu yabagiriye neza aciye muri jewe. Ariko Imana data irabakoresha igitondo kimwe. Yo, Bwana asifiwe sana. Bangirira ikintu, bankorera surprise, nanje ndatangara. Ibintu byose bica bijya ku murongo. Abantu bamwe bibagije ngo no banafashe
kredi ahantu cyangwa noba nari narabitse ahantu amafaranga wangu nari nabikije mu ijuru n'ahantu namwe nari narabitse amafaranga ariko nari narakoreye Imana. Abantu mwakoreye Imana ijuru ribuze amahoro abantu makamwishuwe makamutabawe. Sema haleluya. Nimba warasenze Imana kiriya gihe ukabona ntacikoze, ndagomba uyu munsi wo gukora isengesho riza kuza amahoro abantu bari mu bibanza bikomakomeye, mu bibanza byo hejuru, mu izina rya Yesu. Bangirira neza. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nubu abantu baruguru iwacu bazi ko mfise amafaranga menshi kubera ibintu babonye, bibaza ko mfise amafaranga panze ahantu narayabitse ndabahisha, ariko nari narapanze mu ijuru. Nubu ndabitse mu ijuru. Nubu mugiye kubona ubuzima bwanje buhinduka mu buryo, kuko Imana itegerezwa kubuza amahoro abantu, ko niyo niko ndakorera. Hari igihe nawe izokubuza amahoro ku bwanje cyangwa ibuza amahoro jewe ku bwawe. Imana ifise ukuntu ibikora, ifise ingene ibigenza. We gusa korera Imana witurize, wiceceke. Haleluya. Haleluya. Mose, ibi byose ndabikuye kuri Mose. Hari akantu mama wiwe rero mutongereyemo. Haleluya. Aramubwira ngo naho uzoja ibwami ntuze wibagire bene wawe. Nawe Imana niyakuzamu ntuze wibagire bene wawe. Ntuze wibagire abo mwavuka. Ntuze wibagire abo mwagendanye. Ntuze wibagire abo mwiganye. Ntuze wibagire abo mwabanye. Ntuze wibagira abo mwasangiye muri za restaurant z'amajana 2 maze kugira rero kuba uwahayi ubugese nubangisangiye n'abari abantu bafata umunsi umwe na ugende ubagaburire ubajane mwari ya restaurant meza musangire bana kuko mubasuzugura ngo bari ya nabi inyuma. Iyakuzamuye nawe nayo yobazamura ikabarenza ari kukejeje. Ntugasuzugura umwana w'umuntu kuko ntabwo uzi icyo Imana yavuze ku buzima bwiwe. Ntukansuzugure kuko ntabwo uzi icyo Imana yambwiye. Ntabwo uzi n'icyo yamvuzeko. Ntabwo uzi icyo nzoba ndejo. Nawe sinzi icyo uzobura ejo. Imana ibagirire neza. Narivuze ngo Imana ibagirire surprise. Kuri iyo ngwara yawe utarubona umuti, igukorera surprise. Gitondo kimwe uzoje kwa muganga upimishe barondera iyo ngwara bagibure, bibaza aho yagiye bahabure. Haleluya. Imana igukorera iki? Nivuze ngo Imana igukorera ikintu, uyo mutwaro ihagurutse. Sema haleluya. Ana mu Burundi ushobora ko warabuze umuganga ukibaza nzoja mu Buhindi gute ko bandungitse mu Buhindi. Reka abahindi babuze amahoro baje ku bwawe. Aha Mana data twese ibintu bicemwo kubwo gusenga kwawe. Ndababwire kwa gatatu hari akantu nababwiye. Imana iraturinze kandi turindiye hagati y'ibintu bikomeye. Narababwiye akantu kavuga ngo nkuko mubona ururimi ruba hagati y'amenyo rukayakuriramo rukamara imyaka n'iyindi kandi amenyo asongoye ntagire icyo arugira, niko natwe abana b'Imana turi hagati y'ibintu bisongoye. None urwo rurimi rwawe wewe ubona ukoresha ubuhanga bwawe kugira ngo ayo menyo ntarutobagure. Ni Imana igenda irurinda kabwira ururimi aho iyo limite nturengane, urwo rubibe ntururengane. Nanjye ndatangarije ikibazo cyose cyoba gihagurutse ku buzima bwawe ngo Imana igishirireho amalimite atarengwa, igishirireho imbibe ntarengwa. Sema haleluya. Narengwa birahagaze ariko ubice murengana. Urengana nka kwa kundi mukristo yaca muri za ntare za namba zitonoma zifise amenya akarishi ashishikara kuzicamo, agira ubwoba, yumva ijwi rimubwira ngo subira inyuma zirakwica, ariko aca yumva irindi jwi rimubwira ngo gusubira inyuma ni ugupfa kabiri. Ntuzobwiye muri Gehinomu. Ufise amakuru afatika yuko igisagara cy'iwanyu kizosha. Amakuru je numva no guha bandanye tumupfira imbere. Nanjye ndagutangara igitangazo, nupfa uri kurasubira inyuma, uri kuraja imbere, tera uca imbere, bandanye urugendo rwawe, ntagire ikintu kigusubiza inyuma na kimwe. Mukristo usomye igitabo cy'ingenzi
ngo aragenda, uko yegereza za ntambwe niko zashishikara kugabanuka ubushobozi, niko ingufu zaziheramo. Ubundi uko wegereza ikibazo niko inkomezi zacu zigenda zihera. Haleluya. Reka ndababwira iki kintu, igihe cyose uzokumva ubwoba muri wewe, uzomenye yuko Shetani ntabwo azoba arakwegera, azoba ariko aratontoma gusa. Haleluya. Ni ugutontoma kw'intambwe. Intambwe itontomeye na hariya mu gatumba urashobora kuyumva uri ngaha, ukagira ubwoba, ninakwegereye. Satani ariko aratontoma gusa, araziritsa zirikiye ahantu, nta bushobozi afise bwo kukwegera. Ugira ubwoba bw'imitontomo y'izo ntambwe. Hagarara neza. Mu Kristo wakirika arijijanye imitima, yumva umugabo ari hariya imbere ahantu hari inzu yitwa Gahore, aramubwira ngo yewe bandanya. Izo ntare zashiriweho gupima abantu bariko baragisiyoni, nubwo banaze ko zagutontomera ntizikujya. Erega ntacu uzoba, nawe ndakubwiye ngo ntacu uzoba. Uzobaho nk'uko Imana ishaka, ntabwo uzobaho nk'uko abantu bashaka. Niko umwungere wacu yaturirimbiye. Shishikara uje imbere, bandanya uje imbere. Nguko yazegera niko zagabanya ubukare, kugeza aziciye hagati abona nta nini igize ikimugira. Hari abantu bari hirya no hino bariko barara abantu uri kuraca, baravuga ngo harapfa nta kabuza, aha ntabwo aharengana. Bagiye kugira guca, babonye ugeze imbere warenganye, babonye wacabutse. Haleluya. Haleluya. Semeni haleluya. Reka kugira ubwoba, reka kugira ubwoba, reka gutinya, reka guhagarika umutima. Mwijuru hari Imana, mwijuru hari Imana, mwijuru hari Imana. Maranye iminsi muri jewe ndabisubiyemo ijambo ryo guhumuriza abantu, kubwira abantu ngo nibahumure, batuze, bashira ibirenge hasi, bareme. Imana iri kugikorwa, iri kugikorwa. Kwezi kuraheze ndababwira amajambo, nimuhumure, nimutuze, nimushira ibirenge hasi. Imana iri kugikorwa kandi igiye kugisozera neza. Mureke kugira ubwoba, mureke kumva umenga murapfa. Yakabumbye niyo gukamena yonyene. Yesu uwo murozi, umurozi nagenda babwire nta no gushoboza afise ku mubu. Urabona umubu nta bushoboza bufiseko, akanyegeri nta bushoboza gafiseko. Haleluya. None udafise ubushobozi ku kanyegeri abufise kuri wewe. Duhicubahira Imana Data wa twese. Uyu munsi wa gatanu iraza kubiroranya. Nani mvuze ngo uyu munsi wa gatanu iraza kubiroranya. Akaturirimbira Imana. Kwaro kuba kugira ngo imitima ibe hano. Ko nabwiye ngo imitima ibe hano. Nimuze mugarura ivyiyumviro, mugarura ibitekerezo. Wewe washitse kare, Imana iguhereko wewe. Nashaka kuza kuronya ibingana n'ibyaho ndaza kuza saa 8. Igira ikintu, igira akantu igukorera kongera. Haleluya. Gatandukanye n'akabaza kuza saa 6 naza kuza saa 8. Special. Haleluya. Umwanya turasenga, umwanya turakubita abazimu. Sema haleluya. Turakubita abazimu, turakubita abadayimoni, turakubita ingwara. Turagomba ngo turasenga Imana ivuga ibintu bigaragara kandi ikabikora. Nimba tuvuga ko Imana ikiza, abantu bakire tubibone n'amaboko, n'amaso yacu tubikoze k'amaboko. Nimba ikiza by'ukuri tubibone. Nimba iriha ikarihira amadeni iyakurihire, uzubishingire nawe ati jewe Imana mwambwiye ko iri amadeni yayandihiye nabibonye, ubishingire nta. Nimba tuvuga ngo Imana iratanga ingo, iruguhe uzushinga inta. Haleluya. Hari umunsi umwe nigeze kubabwira ijambo, ndababwira ngo burya ibyo
tutarabona uno munsi cyangwa ibyo tutaronse mu myaka 10 iheze, Imana ntibyari birinaniye kubikora, yari ibirindirije uno munsi kugira ngo noneho tubibemo bifise imbaraga, bifise agaciro, byuzuye, bimeze neza. Haleluya. Imana kuba itabikoze muri 2000 yagize neza, kuko iyo ibikora muri 2000 hari igihe byari kumenywa n'abantu bake. Sema haleluya. Hari igihe byari kumenywa n'abantu bake. Imana yarakoze kubitubikira kugira ngo ibikore muri 2021 abantu bose bamenye yuko Imana tuvuga ari Imana y'ibikorwa, ari Imana y'imirimo. Haleluya. Iyo ukora ubukwe mu 2010 hari igihe wari kubukorera ruguru, ariko Imana yararetse kugira ngo uzubukore mu uyu mwaka ubukorere Bujumbura. Haleluya. None kijya gihe wari ukiri hariya wari kubukorera hariya nye, ariko yararetse kugira ngo uzubukorere Bujumbura. Imana yacu mwebwe murayikini. Imana ni Imana, nta kintu kimwe kicanga. Haleluya. Sema haleluya. Iyo ibikora kiriya gihe byari kumenywa n'abantu bake, ariko no munsi sha uzoshaka umbwiye ndabucisha direct babubone bose, n'abari muri Amerika n'abari ndabucishe ko babubone. Aha, byari kumenywa n'abantu bibo mu nzu y'iwanyu gusa. Ari igihe urongorwa cyagiye utarakizwa ari gucikira, ugaherekezwa n'imibu n'ibihuna n'ibikubakuba, ariko uyu munsi uzoherekezwa n'abantu bashananitse bambaye imishanana. Sema haleluya. Nawe wambaye ka kandi bashira mu maso wabanjije gupfuka. Haleluya. None iyo biza kuba kiriya gihe ntabwo byari gukunda, rero byarakoze guteba kugira ngo bize bibere kino gihe. Kandi reka ndababwire, inkono ihirigiye ntabwo ihira inzara. Cyari iki gihe cy'Imana. Imana ibahezagire, Imana ibakorera ama surprise, Imana ibazanira ama invitation yihuta. Mubona abantu bakomeye babahamagara gusangira nabo, mubona abantu bakomeye babahamagara kwifatikanya nabo, mubona abantu badasa. Sema haleluya. Iriho cyangwa ntabwo iriho? Iriho. Jewe narayibonye, namba utarayibona jewe narayibonye, n'ubu ndacyayibona, n'ubu ndicyayibona, nzokomeza kuyibona. Haguruke turirimbira Imana gatoya, tubyinira Imana. Nituheza hari ijambo ndakubikiye hano, hari ijambo ndakubikiye Imana yamaye kuguha. Haleluya. Uririmbe nk'umuntu yabohotse, nk'umuntu afise umudendeza, afise umwidegemvye, afise Imana. Tugomba kugera hakurya y'ibi bigeragezo, hakurya y'izi ngorane, hakurya y'aya marira, hakurya y'izi ngwara, hakurya. Urupfu yarumize
Sing him. Jesus. The fire. Hallelujah. Amen. Jesus. Payas da della fa. Datawera. Nami wabana. Wokura kuchavu fata abo bantu ribosheke reka gusamarira abandi we niwirabe bariko barahabwa imbaraga bariko barahabwa amavuta bariko barahabwa ubwiza bw'Imana bariko baragirirwa neza n'Imana. Jesus muntu wese yisengere, muntu wese yivugire, hari icyo Imana ikirakora. Japaya baba sheketerebo. Jesus yebo shekere rapaya baba shando. Akira imbaraga z'Imana, akira imbaraga za Yesu, akira ubushobozi bwa Yesu, akira amavuta ya Yesu. Senga hamagara Imana. Ni muriko murasenga, bamwe ni muriko murasenga, hari abatariko murasenga Imana, muriko murabi biriko biripasa. Niwe ukeneye Imana, niwe ushaka Yesu, niwe ushaka gutabagwa. Hamagara Yesu, cyo kibazo cyawe gishire ku iherezo, iyo ngorane yawe ishire ku iherezo. Akira ubushobozi bw'Imana. Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Subizwa ibyawe byose. Habwa ibyawe byose. Habwa ibyawe byose.
Ninde yumva ubwiza bw'Imana? Sema haleluya. Wumva ubwiza bw'Imana teri yindi haleluya. Wumva kugendererwa n'Imana tele haleluya. Oh. Jesus. Amen. Amen. Haringabire twahawe n'Imana, hari abahamba badashobora kuyiha. Haringabire twahawe n'Imana, hari abahamba badashobora. Oh, haringabire twahawe n'Imana, hari abahamba. Oh, haringabire yo gusa
ifise. Iya mbere, amen, 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 amen. Kibayebo. Bwana asifiwe. Mwicare gatoya ndababwira iki kintu. Ingabire ufise irakomeye. Narivuze ngo ingabire ufise irakomeye. Ingabire ya mbere ufise nukwihangana. Kuko ivyo bibazo wowe urimwo hari abandi ababirimwo babariyahuye, ariko wewe nubu uracahagaze. Nubu birabatangaza impamvu ukihagaze. Ni ingabire iri muri wowe kwihangana. Iyo ngabire Imana iyikomeze mu izina rya Yesu. Abandi iyo baraye ubusa baca baja kubesha, akajya kwescroka abantu, ariko wowe uri vyurya ukaryama ugasinzira ukaronka amahoro. Iyo si ingabire ifise bose, iyo ni ingabire iva mu gusenga. Haleluya. Icyo ni ikintu gikomeye. Haleluya. Iyaba udafise iyo ngabire, nubu gica hariya uca, ubu sigaye ugenda winyegeza. Kubera iyo ngabire y'Imana iguha kubumbwa n'ibyo ufise. Mwene majambo kunyugwa n'ukuri. Ukaba ufise agapantaro kamwe ukakamesa mw'ijoro, ukakambara mu gitondo ukakanika ku muyaga, ibyo bikakubumba. Ukaba ufise agatenge kamwe ukakambara ukwezi kugahera. Abandi baba baragiye mu vyaha, gusambana, gukora ibyaha bitandukanye kugira ngo baronke ibyo bambara, ariko wewe urihangana. Imana Data iguha impembo yuko kwihangana kwawe, ko warihanganiye ibigeragezo nk'ivyo. Haleluya. Dufise ingabire y'agakiza. Twari kuyigura iki? Twari gutanga amafaranga yawe? Ni kubwo buntu bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Mbere yuko uza kutwigisha wundi, reka ndabahira ijambo. Yesu ashimwe. Reka ndabahira ijambo. Igihe cyose kwa gatanu mwasenga Imana, akabwira Imana ati Imana uze kumpa ijambo umuntu ashobora kujana, adashobora kwibagira, ashobora kwandika kuri agenda y'umutima wiwe y'ubuhanuzi ku buzima bwiwe. Wanda risaba Imana. None umunsi naho yarima. Turisoma mu gitabo c'Ingoma za kabiri. Ingoma ya kabiri Haleluya. Haleluya. Wizera Imana kurikira kumva. Wizera Imana kurikira kumva. Kamere ku murongo wa 21, igice ca 36 umurongo wa 22. Haleluya. Sema haleluya. Haravuga ngo Kuro yemera ko bongera kubaka urusengero. Hanyuma umwaka wa mbere Kuro umwami w'Uperesi agiye ku ngoma, Uhoraho akangura umutima wiwe kugira ngo ijambo yavugiye mu kanwa ka Yeremiya ribone gushika. Nuko kuri uwo munsi kuri uwo mwami nuko Kuro uwo mwami w'Uperesi ashinga ko babitangaza mu gihugu ciwe cyose, aravyandika ngo Kuro umwami w'Uperesi aravuze ati Uhoraho Imana nyene ijuru yangabiye ibihugu byose byo mu isi, kandi yangeze ngo ndamwubakira ingoro y'Uhoraho mu Buyuda. None umuntu wese muri mwebwe wo mu bantu biwe bose Uhoraho Imana yiwe nibane nawe aduge ajeyo. Amen.
reka dusome no muri Ezra igice cya mbere umurongo wa mbere. Umwami Kuro avuga ko basubira kubaka urusengero. Mu mwaka wa mbere Kuro umwami w'Uperesi agiye ku ngoma, Uhoraho akangura umutima wiwe kugira ngo ijambo yavugiye mu kanwa ka Yeremiya ribone gushika. Nuko Kuro uwo mwami w'Uperesi ashinga ko babitangaza mu gihugu cyose, aravyandika ngo Kuro umwami w'Uperesi aravuze. Ndagomba muri iki kibanza cya Kuro washire Imana ngo nuko arabitangaza. Aravuga ngo nuko barabitangaza ngo Kuro umwami w'Uperesi aravuga ati Uhoraho Imana ny'ijuru yangabiye ibihugu byose byo mu isi. Imana data iravuze ngo nusubire kandi uje kubaka igisagara cy'abasogokuru. Ntabwo wanyumvise? Uhoraho Imana aravuze ngo kandi nusubire uje kubaka igisagara cy'abasogokuru. Cyari cyarasambuwe, cyari cyarabomaguritse, cyari cyarahindutse amatongo. Uhoraho Imana aravuze ngo uve mu kinyago. Ntabwo wabyumvise, byitabiriye bake kumbe nibo babyumvise, ariko Imana iravuze ngo va muri ico kinyago usubire kandi uje kubaka. Haguruka uve muri ubwo buzima, haguruka uva aho hantu. Haleluya. Haguruka usubire wongere kuja kubaka. Igihe cyageze. Ntabwo uri kuranyumva neza, ariko ndindira gatoya ndaje ndabikusobanurire. Haleluya. Hari undi murongo ndiko ndashaka. Ariko Imana iravuze ngo subira kandi wongere wubake hasambutse. Subira uhaguruke usubire mu biwanyu. Subira uhaguruke uje mu gihugu cyanyu. Subira uhaguruke usubire mu byawe. Subira uhaguruke usubira nabawe. Subira usubire mu gihugu cy'abasogokuruza aho bahambwe. Ingoma za mbere 29 umurongo wa 25, igice cya 29 umurongo wa 25. Haravuga ngo 29 kuri 25. Uhoraho akuza Salomo cyane imbere y'Abisirayeli bose, amuha icyubahiro cy'ubwami kitigeze kuba ku mwami n'umwe bamwitangiye imbere mu Bisirayeli. Amen. Ese aho hari Salomo washira izina ryawe aje byo gutwara? Haleluya. Ngo nuko Uhoraho akuza Salomo cyane, ingoma yiwe arayikomeza gusumba izindi ngoma zose zamwitangiye nizamuherukiye muri Isirayeli. Imana data igomba igusubiza agateka, igomba igusubiza ijambo, igomba igusubiza icubahiro cyawe, igomba igusubiza umunezero wawe, igomba igusubiza amahoro yawe, igomba itegeke wongere ugende wongere wubake. Bwana asifiwe sana. Ngo nuko Imana ikuza Salomo gusumba abami bose bamwitangiye imbere. Nanjye ndabitangaje ngo turiko turasozera ku kwezi k'umunani. Imana igukuze, ikurutisha bene wanyu, ikurutisha abo mugendana, ikurutisha abo mubana, ikurutisha abo mwavukanye, ikurutishe biramukuza. Haleluya.
wa mukobwa we uri hano, wa mumama we uri hano, ndabitangaje ngo Imana igukuze ikurutishe abo muri generasiyo yawe, abo mu runganwe rwawe, abo mu muryango w'iwanyu, igukuze kwa kundi yakuza Salomo. Salomo si we yari yabihisemo, ariko n'Imana yari yabihisemo. Iravuga ngo nzomukuza ndamucagure mu bandi bose bivuka. Nanjye Imana irantegetse ngo ndakubwire, wigiye kirageze kwigukuza, ingoma yawe yikuze, urugo rwawe rukuze, intara yanyu yikuze, bene wanyu ngo nuko irategeka. Imana irategeka. Umuririmbyi avuze ngo Uhoraho avuze ninde atovugishwa, aramvuye ukuboko ninde atotabagwa. Imana Data wa twese irambuye ukuboko mu byawe, igiye kugukuza. Ngo ikuze ingoma ya Salomo izirutisha izindi zose. Haleluya. Muri iki gihe cyo kurekurwa, muri iki gihe cyo kubohorwa, muri iki gihe cyo kwinjira mu masezerano, muri iki gihe cyo gusubira i Kanani, muri iki gihe cyo gusubira kubakwa, niwasubirayo ingoma yawe iziruta izindi ngoma zose. Icyubahiro cyawe kiza gisumba icyubahiro cy'abandi. Uzobo hasi uzobo hejuru n'uzobo hasi. Haleluya. Ingoma yawe, izina ryawe Imana irigire rurangiranwa mu yandi mazina yose. Haleluya. Aho wageze bakuvuga nabi, uzoharenge bakuvuga neza. Abakuvuze nabi babari bazokuvuga neza. Akazi kawe ubone kazamuka gusumba ubundi buzi bw'abandi bose. Ibyo ukora ubone biduga gusumba ibyo abandi bose bakora. Abo muhereranye Imana ikuzamure kubarusha mu izina rya Yesu. Itegeka Kuro. Nanjye ndabitangaje ngo Imana Data itegeke ba Kuro, kuko baracahari abo yotegeka ugatabagwa, abo yobwira ugatabagwa, abo yobwira ibintu bigacamo mu izina rya Yesu Kristo. Ivuga rimwe gusa ibintu bica biratangazwa, bica birakoreka ibintu haleluya. Ingoma yawe, ubwami bwawe, yani majambo nuguhabwa ubutegetsi, nuguhabwa ijambo, nuguhabwa kuganza, nuguhabwa kurema ibintu bikaremeka. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, Imana ya repentance, Imana yanje nakurikiye, Imana y'umwungere Joseph turimo dukurikira muri vision yiwe, iguzamure ikuduze mu rundi rugezo nkuko yakoresheje Kuro. Abisirayeli bakava i Babuloni, bakava mu kinyago, bakongera bakaja kubaka. Nanjye ndabitangaje mu ijwi ry'umuhanuzi w'Imana ngo Imana ikoresha uburyo bwose usubire kandi kongera kubaka ibyari byarasambuwe, byari byarabomaguritse. Hareze imyaka 70 gisagara cyarahindutse amatongo, igihugu cyarahiye, atabaherezi bakija guhereza, atabaririmbyi bakiririmbira Imana, ibintu byose byarapfuye, byarononekaye, ariko Imana irategeka. Haleluya. Imana itegeke baguhamagare hahandi wa deposa dossier yawe. Itegeke baguhamagare hahandi wa deposa dossier y'akazi. Itegeke baguhamagare haleluya. Abayubitse baba aribo bayuburura. Sema haleluya. Imana itegeke wawundi yakwemerera umutahe, wawundi yakwemerera amafaranga, wawundi yakwemerera bya bindi. Itegeke nkuko Kuro yategetse ibintu bigacamwo, n'uyu munsi itegeke bicemwo mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhanuriye nanjye ndumuhanuzi w'Imana, ibyawe byose bikugarukeko, ibyawe byose bikugarukeko. Ndabyatuye mu ijwi ry'ubuhanuzi, mu ijwi ryo guhanura, mu ijwi ryo kurema ibintu. Nanjye ndabitegetse nk'umuhanuzi w'Imana ngo ibyari hasi Imana ibihagurutse. Kuro wawe aze mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo Kuro w'ubuzima bwawe aze mu izina rya Yesu Kristo. Kuro w'ubuzima bwawe, ashobora kuba mama wawe, ashobora kuba umugore wawe, ashobora kuba fiance wawe. Kuro ategeke ibintu bigahaguruka, ategeke kandi anditse urwandiko, nawe ushobora kurusinya, kurusinyura. Iyo asinye aba yasinye, iyo yategetse aba yategetse. Kuro w'ubuzima bwawe umubone mu nzira yawe mu izina rya Yesu Kristo. Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi k'uyu munsi wa gatanu, ngo nuko Kuro arategeka. Sema haleluya. Kuro wawe ninde? Nuwukubera inyishu, nuwukubera igisubizo.
ni ugukura mu kangaratete, ni ugukura mu gasuzuguro. Kuro ashobora kuba umuganga akakwandikira umuti, uwo muti kandi wari umuti usanzwe, iyo ndwara yawe igacikira, ubuzima bwawe bugahinduka, ukagira amagara meza. Kuro ashobora kuba umukozi w'Imana akarambura ibiganza ku buzima bwawe, ubuzima bwawe bugahinduka. Nanjye ndabitangaje ngo nimba akanwa kanje Imana ibasha kugakoresha, ndatangarije ubuzima bwawe, ndatangarije umuryango wawe, ndatangarije ibyo ukora, kugira ngo hagire ikintu gihinduka biciye mu ijwi ry'ubuhanuzi, biciye mu ijwi ry'akanwa kanje k'ibyo niko ndavuga. Haleluya, haleluya. Ubona ibintu bishinduka kubw'imbaraga zima. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ijambo nashakishije muri Bibiliya nashoboye gutora ahantu byanditse rivuga ngo ibyaherutse ku ngoma y'umwami Zedekiya, umwami w'i Babuloni yarategetse ngo bamubohore. Haleluya. Nagumye numva iryo jambo narishakishije ahantu byanditse sinaritoye ngo nuko ibyaherutse ku mwami Zedekiya yarari mu ibohero, umwami arategeka ngo bamubohore bamukure muri iyo nzu y'ibohero. Haleluya. Ibigiye guherukira ubuzima bwawe no kuva mu ibohero, no kuva mu kaga, no kuva mu marira, no kuva mu gasuzuguro. Ibyo nibyo bigiye guherukira ubuzima bwawe. Semeni, haleluya. Ibigiye guherukira ubuzima bwawe ngo nukuva mu ibohero, nibyo byaherukiye Zedekiya. Nawe ibyabaye kuri Zedekiya nawe bikube ko mu izina cya Yesu Kristo. Kuba mwirinde warabibayemo, niyo yabaye intango y'ubuzima bwawe. Ariko ibigiye guherukira ubuzima bwawe nukuvayo. Wandike igitabo cyo kuvayo, wandike igitabo cyo kuvayo, wandike igitabo cyo kuva mu ibohero, wandike igitabo cyo kuva mu kaga, wandike igitabo cyo kuva mu marira. Sema haleluya. Akiri igitabo gishasha hicho Zedekiya yandikiwe ngo nibyo byaherutse. Sinzi ko wiso wabahabonye wa ibyaherutse kuri Zedekiya. Hari bigiye guheruka, hari bigiye kuba ibyanyuma. Ibyanyuma bigiye kuba byiza gusumba ibya mbere. Byumvise bake? Amen. Yavuze bake? Kumbure nibo bene byo. Ibigiye guheruka watanguranye n'amarira, ariko ugiye guherezanya n'impundu. Watanguranye no guhomba, ugiye guherezanya no kunguka. Watangiranye n'akaga n'akabonge, ugiye guherezanya n'umunezero. Warahombye, uhomba ubirabisha amaso, no kunguka ugiye kunguka ubirabisha amaso. Niyo mperuka igiye kuba ku buzima bwawe. Haleluya. Byatanguye bagukura mu kazi, ariko bigiye guhereza bagusubije mu kazi kawe. Haleluya, haleluya. Ibyaherukiye Nebukadineza yasubiye mu mwanya wiwe, kuko aciye bugufa akemera Imana. Nanjye ndatangaje, yasubije Nebukadineza mu mwanya wiwe ikamukura ku caviro yari yamujanye. Nawe uherukire gusubira mu kibanza cyawe, usubire mu mwanya wawe, usubirane na fiancé wawe, usubirane n'umugabo wawe, usubirane n'abana bawe, usubire mu rugo rwawe. Dansa kw'ibyawe byoribwa n'abandi, ibyawe nibiribwe nawe wenyene n'abawe mu izina rya Yesu. Ibyawe biriko biraribwa n'ibisiga, reka ubisubirane byose mu izina rya Yesu Kristo. Ababyizeye bakomera Imana amashi menshi cyane. Subirane ibyawe byose. Imeruka ibiyo gusubirana ibyawe. Subirana itongo ryawe, subirana urugo rwawe, subirana bya bindi na bya bindi na bya. Imana ndumvira ikirangingira kukubwira ngo nigiye cuki dusubiza ibyacu byose. Haleluya, haleluya, haleluya. Wa wundi yagutera akagere nagaruke mu izina rya Yesu.
Imana nimugarukane mu izina rya Yesu. Nigusobanura imbere yiwe, nigusobanura imbere yiwe, nigusobanura imbere yiwe, nikwerekanira imbere yiwe. Sema haleluya. Ngo nibyo byagiye guheruka. Ibyaherutse ku Bayuda kwari ugusubira iwabo, kwari ugusubira iwabo. Nawe subirayo, subira kubaka, subira kongera kubaka, subira kongera kubaka. Kandi Imana ikurungikanye n'ibyo kubaka hasambutse hose mu izina rya Yesu. Komera Imana amashini iyi message. Nabizi ntabwo uzoyibagira. Imana ikugirire neza. Reka twumvirize abandi bakozi b'Imana. Amen. Haleluya. 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 Umuntu ari ngaha akaba yarahemukiwe, abaguhemukiye bakakuvuga nabi, ndabitangaje ngo Imana isubire ibasubirishe, bagaruke bacaho baciye bakuvuga nabi, bahace bakuvuga neza, bahace bakuvuga neza, basubire bace muri iyo nzira nyene bagenda bakuvuga neza, basubira naho bacaho baciye bakuvuga nabi, bahace bakuvuga neza, kubera ikiganza cy'Imana, kubera ukuboko kw'Imana. Imana ibikore, Imana ibireme, Imana ibyubake. Ndatangarije iyo ngwara yawe uyu munsi ntuyisubirane inyuma, kuko waje kwiriba, waje ku kidengeri, ico kibazo wazanye ntugisubirane inyuma. Imana dati guhinyisha ifatika mu izina rya Yesu. Ndahanuye nanje ndahanuye. Yeremiya yahanuriye amagufa yumye biraba, nanjye ndahanuriye ubuzima bwawe. Ezekiel yarahanuriye ibintu biraba biracamwo, amagufa yari yarumye araba mazima. Nawe bikubeko mu izina rya Yesu. Reka mekaze Jean Marie atubwire ijambo ry'Imana. Wagura umutima wawe, hari ikindi Imana igiye kuvuga ku buzima bwawe. Komera Imana amashi tumuha kazi. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Meze neza. Murakomeye. Imana ishimwe cyane. Ndaryohewe kubabona. Kandi ndanezerewe cyane. Haleluya. Nindanezerewe kumbona. Haleluya. Amen, amen. Yesu ashimwe. Mu gitondo cyangwa ku mwanya hari ijambo mfise tugomba kuganira, tuyage gatoya. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen, amen. Reka tusome tutatevye, dusome igitabo cy'Abifilipi igice cya 4. Igitabo cy'Abifilipi igice cya 4 murongo wa 6, dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo ntimugire icyo mwiganyira, ariko muri byose ivyo mugomba bimenyesha Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Haleluya. Amen, amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Jewe ndafite ijambo rivuga kwiganyira. Kwa ya majambo dusomye ngaha. Amen, amen. Ijambo ry'Imana rivuze ngo nitugire icyo twiganyira, ngo maze nimugire icyo mwiganyira. Haleluya. Amen. Nanje nduva mwaya majambo hari ijambo nakuyemo rivuga kwiganyira. Yesu ashimwe. Amen, amen. Ni kuvuga ukwiganyira mu Kristo. Kwiganyira bibaho. Sivyo bene da? Haleluya. Amen. Kwiganyira mu buzima bibaho. Haleluya. Amen, 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 amen. Kwiganyira mu buzima bibaho.
nta muntu n'umwe ari ku isi umukristo umuntu yakijijwe adashobora kwiganyira. Haleluya, amena amena. Kwiganyira biza gute canke bibaho gute? Kwiganyira bibaho bivanye n'ibintu waciyemo, n'ibyaguteye ageragezwa n'ubuzima uriko uracamo, birashobora gutuma umuntu yiganyira. Haleluya, amena. Bo ndafise ijambo, amajambo ngomba tuyage n'amajambo ashobora gutuma